Matunda Juhudi. Ndabaramukije mwese mu byubahiro byanyu aho mubyagiye. Ndabaramukije bivuye ku mutima n'umunezero mwumva mfise kuri uyu munsi uri hejuru. Uyu munsi ndaza kuvuga ikirundi ndacishamo n'agaswahili gake kuko hariho abantu bari ngaha batumva ikirundi. Muriyeho n'akajyo ko kubwira abamenyesha amakuru bari ngaha, ushobora kubaza mu Kiswahili nta kibazo, ushobora kubaza mu Kirundi ni sawa. Ndashimiye kandi the CEO wa Timoda Fashion Laura Mashube ahari hose, Imana imuhezagire. Ndashimiye umuserukizi wiwe ariwe Pipe avyagiye hajya, umuserukizi arongoye Timoda Fashion mu Burundi ahari hose, ishima kwa kumzera. Muri aka kanya rero iravuge parcours yanje canke urugendo rwanje muri uyu mwuga w'ubu DJ, ingene natanguye naho ngeze muri umwanya. Je kubatanzi amazina yose yitwa Sabimana Omar. Izina DJ Mario ni izina ry'akazi, ni izina ryo kurondera ifaranga, ni izina ryo kwinjiza inoti. Je natanguye ubu DJ muri 2016 officiellement. Natanguye ubu DJ muri 2016 n'umwigisha wanje yitwa Baba Ali, araza gushika ngaha muramubona mu kanya, benshi bakwize kumwita DJ D, n'umukambwe. Aho yari muri 2016 mpejeje amashuri ndamukurikirana wongera mutama ni jewe ibi bintu by'ubu DJ ndabikunda cyane, uko narase kubijyamo ntaraheza amashuri, kuko utangiye gukora amafaranga utaraheza amashuri biragoye cyane kubandanya wiga. Ndamwegera mutama ndamubwira nti mutama, jewe nshaka umbere umwigisha. Arambaza ati ufise amafaranga angahe kugira ndakwigishe? Ndamubwira nti mutama wanje, je nyongeza amashuri mfise amafaranga 25,000. Aratwenga, ufise 25,000? Okay, yazane. Ndayamuha. Aho nyene acahamagara umukozi wiwe aca ayatumamo amafana. Turayanyamo amafana y'amafaranga. Bukeye atangura kwiga. Jewe nize mu bihe bigoye, nize ubu DJ muri cya gihe amatara yakunda gucika cyane, amatara wasanga acika mu quartier umwanya munini. Hari igihe kuko je nava mu Kamenge ngenda kwiga mu Buyenzi, ivyanyorohera amadeplasement. Hari igihe nagenda nkita swata nasanga nta matara ahari, nkasubira muhira ntize. Hama ndakomeza ndiga buke. Arambwira nti nawe ndiko ndakwigisha, gira ingufu uronke icyuma cy'iwawe wozo uragira pratique muhira y'ivyo ndakwigisha, kuko si misi yose cyane muzoronka igiteramo ngo uze kuntwara ivyuma. Oya, gira ingufu uronke ivyuma vyiwawe. Muri uwo mwanya nkiriko ndiga naragize amahirwe yo kumenyana na mukuru wanje. Ubu ndamwita mukuru wanje kuko yatanguye nk'umugenzi. N'umuntu twahuriye muri groupe ya WhatsApp, n'umuntu namuteye icyumviro cy'iwanje ndamubwira je ndi umu DJ muto ariko nta vyuma mfise
jewe ndiko ndiga arambwira wewe kweli ya DJ unabijua. Ndamubwira jewe ndiko ndiga ndiko ndavyiga ariko nta vyuma mfise, nta cuma na kimwe nshobora kupresenta imbere y'umuntu kuko nawe nyene asanzwe ari DJ aba hanze, aba mu gihugu ca Canada. Yaranahuye arambwira ati reka mbanze ndaguhe akantu gato ube urimenyereza. Uwo muntu muraza kumumenya mu kanya. Arambwira ati reka ndaguhe akantu gato ube urimenyereza, hama niwagenda urakura zobibona, zogenda ndakukuza nanje. Uwo muntu si uwundi n'uyu avyagiye ngaha yitwa DJ Lacra, kw'izina benshi bamuzi nka Le Grand Maître aka umukomera amashi cyane. Uyu n'umuntu ndamufata nka mukuru wanje kuko umuntu twahuriye muri WhatsApp. Je nicyo gituma amagrupe ya WhatsApp ugenda yubaha kandi ndubaha abantu bose uko umuntu sinari ndamuzi ntiyaranzi, twahuriye gusa muri groupe. Ndamushikiriza ivyiyumviro vyanje, ndamwereka tana yanje, arayitahura binyaruse. Reka rero ngende mvuga ndivuga kugira sintware umwanya munini. Ndakomeza jewe ndi mu ba DJ novuga ati bagicaruka ariko bamaze gukora ama-evenement menshi kandi akomeye cyane. Ndi mu ba DJ bizeye. Mu DJ natanguye gukora imixtape z'indundi kuri YouTube kuko abandi ba DJ barinuba kuvuza imiziki y'abarundi mu mabwate, imiziki inambika ibintu nk'ivyo. Ariko kuva aho nanguje uwo mugambi wo gukora indundi mixtape, ndibaza namwe murabibona ubu aba DJ benshi barishimira cyane iyo bakoze indundi mixtape, kandi ndabashimiye naho bari hose. Imana bahezagire, bakomeze kushigikira kuko tugumye dukora indundi mixtape bituma umuziki wacu ushika kure cyane. Ikindi kintu nashoboye gukora, naragize ibiteramo byinshi cyane nabivuze, ba Koffi Olomide, ba Fally, ba Alikiba, ba Harmonize. Ibiteramo byinshi cyane bikomeye nakoze, n'amateka menshi cyane nakoze. Ndavuga ni jewe rero nkeneye kuba umu DJ akorera no ku mbuga ngurukanabumenyi za Facebook, za Instagram. Je novuga yuko ndi umu DJ wa mbere amaze gukora show nyinshi za online, yaba kuri Instagram yaba kuri Facebook, zikurikiranwa n'abantu benshi cyane. Ni nawe mu DJ mfise abantu benshi bakurikirana kuri Instagram yanje. Kuri umwanya tuvugana abantu bashika 400 barahise kumurikirana ubunyene. Ndakwije abantu 11,000 n'amajana 4 kuri umwanya tuvugana ngaha mu mpera nashi. Bari kubanza ariwe Shabani ari hari inyuma, urashaka kumukubera amashi kuko yagize ibintu by'agaciro cyane. Imana muhezagize. Nasubira ngabibuza yuko ino conference de presse yafashwe mu mugongo canke yateguriwe na Sky Empire. Sky Empire niyo shirahamwe yashoboye kuvyara Modern Fashion, Sky Key Group n'amakampuni ya Boss Brown Mashuve. Ahari hose Imana imuhezagire.
jewe abandangije ijambo ryanje. Imana ibahezagire, murakoze. Asante sana. Zinaheshimiwa na watu mbalimbali. Yes, no. Turakira ikibazo kimwe cha nyuma hama nyuma yo kwakira ikibazo kimwe tuzoba duhejeje catubandanya n'ibindi. Nitwa DJ Kanyuko, mugenzanje Amiko abivuze. Ikibazo cya nyuma kibaza DJ Mario, inyuma yo kutubwira yuko twese turakurikirana amarezo sosiyo kuri Instagram yiwe n'ibindi, turabona yuko ubu atamuririmbyi cyangwa umuririmbyikazi baba bari kumwe. Ndashaka kubaza kugira n'abantu barakurikirana ano mamedia y'ingaha bishitse hakaba hariho novuga umuririmbyi cyangwa umuririmbyikazi yifuza gusinyisha kontra nka Mario, kuko turaza aba DJ benshi bo mu bindi bihugu bakubwira ati jewe ntidusinya kontra, ndakuvugiriza mu mwanya w'igitaramo ubwo ndashaka kuvugiriza n'abandi. Tukaba tuzi yuko hariho n'abandi ba-DJ bakubwira ati n'abandi baririmbyi bakubwira ati no dusinye kontra jewe uzokuvugiriza jewe nturekure kuza kuvugiriza uwundi. Kuri uwo moment DJ Mario kuko turabona ko ari umwe mu ba-DJ bateye intambwe nini cyane. Mbega wewe uruhande rwiwe kontra muri izo avuga kwiki yozakira cyangwa ntozakira? Sinzi ko ntawe nabonye ko baravugana na Aisa asubire mu kibazo. Okay, nagomba mbaze Mario kuko turakurikirana amarezo sosiyo yiwe, turabona ko muri ino minsi novuga ko ata muririmbyi bari kumwe nk'uko bari kumwe n'umuririmbyikazi Natasha. Ashaka kubaza kumbura rero n'abaririmbyi bakora dukurikirana ngaha bashobora kuvuga ati reka tubyumviyeho na tumuronde. Mbega Mario ari muri baba DJ bamwe bavuga ati genda gukorera muri evenema tugaheza cyangwa urasinya kontra, kuko hari n'abaririmbyi badakunda umu DJ avugiriza abantu. Nimba mwasinya kontra mu nk'imyaka 2 cyangwa 3 iwe kuvugiriza wowe wenyine, nimba ugiye kuvugiriza ubundi kontra ishika. Mbega Mario izo kontra zizakira gute? Turakoze cyane. Hanyuma ikibazo ko tugajije SK DJ Mario abaririmbyi baramukurikirana ngaha bagerageje bakaza kugira ngo bagirane amasezerano, sinzi ko ashobora kwemera icyo kibazo cyawe nk'uko nshaka gucishisha kibazo. DJ Mario urwego ageze ko uno munsi ni urwego rwo kumenyekanisha umuziki w'abarundi mu makungu. Hanyuma ayo makontra abaririmbyi bozana nabwo turaraba iyo kontra umuririmbyi azanye produit afise kugira ngo ugire kontra uraraba produit afise. Hanyuma DJ Mario arashobora kugirana amasezerano yo gukora n'umuririmbyi ariko atamubuza setwase, kuko DJ Mario amasezerano yari afise kera ntiyamwemerera gukorana n'umuririmbyi ujya. Wewe wamuririmbyi niba ushaka gukorana na Mario imiryango iruguruye, ariko amasezerano uzana nimba amubohera amaboko imugongo DJ Mario no. Dukeneye amasezerano agufasha wowe wamuririmbyi gushikira kuri objectif yiwawe na DJ Mario amushikana kuri objectif yiwe, ikaba 50-50. Kuko DJ Mario no musi etikete ya DJ Mario nuko umuvyeyi we yaguze hajya uno musi hatanguye Mario kuko bitanguye mu ndundi. Hari abandi ba DJ bafite amaproje n'abiririmbyi bafite impano, dukeneye cette fois pour image du pays. Iyo rero hatanguye kuboneka abantu bashaka kwitanga kugira ngo la nation inaje gituma DJ Mario muzobona hari ko bari barangura muri radio na Facebook hama hari darapo y'igihugu inyuma y'umugongo. Cette fois c'est DJ Mario pour le pays. C'est pas le DJ Mario akeneye umu artiste avuga ati ndaguhereza 10 millions, ndaguhereza 20 millions, ariko sinshaka kukubona ufata ifoto n'undi mu DJ. Ayo masezerano rero uwo muririmbyi azoza kugira ngo dukorane nayo tuzoyavugana tuyapange neza kugira ngo ntihagire n'umwe asitaza amwe abantu babiri. Sinzi ko nashoboye kwishyura ikibazo cyane. Merci beaucoup. Issa. DDF TV. Tunda Juhudi.